ndashima Imana kuvuze kuko itari kuvuga bari kuvuga ko namukuyemo ariko kuburi ngaho umuntu aserukira indirimbo za gospel igihe tumukura ko turavuga ngo umukuru w'abarinzi ba gospel yego nuko bidakwiye ko kuko je narungisanga ko batora abarinzi ba gospel babisavye barabyemere. That's good. Rero tumushize bashobora bakoze deja no tubaba rero umuntu sebya bose mu Burundi turasabye yukurikira ku abemo akomari akunze umuziki w'Uburundi bayamuha naze rero yakirwa Yesu umwana n'umukiza abawe mishengero abadira asondiri ibintu ko ari bakora gospel ariko abantu benshi babigerageje bari indirimbo za gospel aba kidura abandi mugabo muri competition gospel ashobora kuzamo rero onse abariri no bitu basavye competition ibyo bigende neza igihe bavamo abantu makuru ya kwa bereza no komisi ya kwa hizo ndio kubatizwa maji menshi yamaze kwatimwa Yesu mukita mu bagiri kwa vile ndi ya gospel amabira amenyera mugabo ntabwo hanihe n'izindi izo ayo nizo jamo izo zindi babivuze prophet yabivuze bisanzwe kuvuze ngo Jesus jotel sikuba indirimbo ya gospel rero turageze rero kugira ngo ibintu byose biri mu njo kuko ndazi neza ko abantu basaba gukurikirana kandi abantu basaba kubiposta hari amajambo ubwo tutaravuze ngo muza kuvuga no kuri turasabira dushimitse jiri ikintu kubavemwo cyabari baposte abo tuzi bayanike barokeze bagukora n'amacha bavamo duserise abasore bataka nimumva ko kiri kwarifu deja ara abasore bashaka kubyumva yego ara bashaka kumva none mwebwe so gospel musician where are you kuko nimba Imana yabarungitse ngo muyihimbaze kugira ngo muyihimbazanye n'abantu fata social media make it yours mumbabare abo muri social media mvuge terme peut-être itojyoha no kwivuga mu ishengero mugashize indirimbo za gospel abandi bazoshiraho prono so bring the songs zanizo ndirimbo dusuka ubumote bw'Imana mu mazu y'abantu hano ku ma social media YouTube Facebook ni ibintu bizobaho imyaka n'igihe utazoburiho so two turaheza gigwa n'indirimbo please abaririmbyi welcome on social media rero abo twebwe twakiriye nk'amazina nuko twasavye aba influencer aba journalist batuzaniye Clovis King twabonye ko yatwe n'abantu benshi Yannick Ulta Big Zoe Alvera Victoria's team CG Mil Souls Pastor Lopez Gladys Divine Light Leonidas Dieudonné Nitanga MTC Kirikou na Basley Roy aba nibo abantu batoye biswa ngo ejo dushizeho list yavuga ngo baripendelea oya abantu nje walichagua kuri twebwe iyi list yitwemeza yuko yari kuba umuntu umwe twacha tukamuha ubunyene ariko babaye 15 kugira ngo turonke umwe rero muri 15 twinjire muri procedure ya jury tuzoronge umwe 25% irasubira kandi kuri social media umuntu yi marketing kuri page yiyo no kumenyesha arondereye aba social media bavuge kugira ngo 25% ibi yiyo 25% izova ku ba pastor 25% izova ku baririmbyi la gospel 25% izova muri jury Imana bahezagire nimba ari bibazo kuri twebwe cyangwa ku bandi turayekaze social media Imana bamugisha shigwe hejuru niyo mvugo yacu kandi turizera ko anaco gituma twakoze bino bikogwa turabakiranye munezero muri no office abamenyesha makuru aba influencer ijwi rishikira benshi rishikira abanyagihugu bikababera inyishu kuvyo batazi cyangwa rikababariza ibibazo badatahura bakaronka inyishu akana kajyo kadasanzwe kubakira muri no office ya Prophet isanzwe riko ratunganya bino bikogwa vya ivyuzuye biragutse ari igikorane kizobale seti mu kinama kuva saa 9 naco kinini citwire biryo zina ariyo na concert izoba itariki 12 z'ukwezi kw'indwi muri Odeo Palace ariko ari ibikogwa bikomeye na cyane ivyo byaduhuje uyu munsi ibikogwa bikomeye vyamenyekanye nka Ndagahende ariko mu ncamake ni ivyuzuye award
hama uyu mwaka kubera ko hatanzwe imodoka icyo gituma vyavuzwe ngo ndagahende. Birumvikana rero yuko umunsi tuzotanga imodoka nini bizokwitwa ndaruhende, no kuzotanga urupango bizogira irindi zina. Turashimiye ibikorwa bidasanzwe mwakoze kuko competition yatanguranye ikibazo, kandi ico kibazo twakibajije kuri mwebwe abamenyesha makuru tubabaza ngo tugahende, namwe murabiterura mubishira abantu abanyagihugu bakurikirana kuko mu gihugu muri Nkomezi, kandi turashimira Imana kuri presence yanyu. Natwe tuzako mwishengero muri Nkomezi kuko ubutuma mushoboye kubishikana kure. Rero uyu munsi twabakiriye kugira ngo mutubwire mwebwe mbega abantu bavuze ngo tugahende, kuko twe twarabajije ajya ama commentaire abajya abantu niyo twagomba tumenye kugira ngo tuce turonga umugwi w'abantu bahiswemo. Nitwamara kuronga iyo list niyo muduha tuca tusubira kuyipublia tubwire abantu aba nibo barundi bakunze, abo bakunzi twese dukunda, baririmbira abakunzi dukunda twubaha, tudwezagirwa n'indirimbo zabo, tujyama tuko turabumviriza. Tuca dutanga iyo list yose no muzoma mwatanze, ariko tonje gutanga iyo list hari umuntu yovuga ngo je ivyo navyo nshaka. Ico gituma munsi iyo list haza kuba link cyangwa lien kugira ngo ugomba kuba mudazo kompeta ayiyandikisha yemeze avuge nanje ndinje muri competition. Byo baziza kugira ngo uza kwiyandikisha amenye ngo mbega nzogatwara bimeze gute, no kwiyandikisha gusa oya, uzo kwiyandikisha azoba yinjiye mu rugendo rurerure rw'ukwezi kose, aho tugiye kuraba ukuntu amanota yaronka. Amanota azo yaronswa ahambere na social media ni 25%, aho video izo publiye kuri page yi, atumira abantu bandika ama commentaire bamutore, no kuri page ya Prophet of Jesus Joshua bamutore. Namwe bwe muzobafasha kugira ngo bashobore kuba abazwi, turondera uwo muntu mu banyagihugu. 25% ya kabiri izova mu bapastori, tuzorondera abapastori 25 kandi abantu bazomenya abapastori, hama batore umuririmbyi babona ko agakwiriye. 25% ya gatatu izova mu baririmbyi ubwabo, gusa umuririmbyi nazo kwitora azotora urundi kuko n'abakristo gushigikira nico tugomba. 25% ya nyuma izova muri jiri izoba jiri yigenga kuko izobamo umuproducteur umwe, umuririmbyi umwe wa gospel na n'umupastori umwe. Rero murahawe kazi, twebwe umwanya tugaruye iwanyu, murakoze kutugendera, mutubwire liste y'abatowe kugira ngo tumenye abo bizakubandanya nabo. Imana ibaho umugisha. Ama post yagiye turakora hagumye hagaruka Clovis King, hagaruka Alvera Muhimbare, Pastor Lopez na MTC. Yeah, murakoze. Wow. Organize Alvera, Clovis King, Provis aragatwara Provis kandi Provis Alfredo mwana mama Provis Ninyesha Provis sasa tantrite ariko abagarutse kenshi ni bandi tugomba Lopez tugomba kusaba abagarutse iwawe bose. Provis kandi Provis kandi aragatwara birakwandikisha gusa. Yego Provis kandi Divine na Leonidas. Okay, twandike peut-être usanga bavuka nafsi ndini. Mama Alvera Usibye kuba nakoze amaposti menshi cyane bishoboka kibazo baba abantu nakoze amaposti menshi Rayisabi abantu nakoze amaposti menshi cyane ashoboka nuko so Rwanda rwanje bice muri page yanjye ko nakoze cyane
haragaruka izina Lopez mwamwanditse turamandika kabi haragaruka na Vera Muhimbare haragaruka n'izina Divine Light nani kiruta baramushiramo Victorious yes Maze kwanza gukengurura igicumuro umukozi w'Imana Prophet of Jesus yakoze ubwo yuko ibintu ubu yashize muri kino kintu hari ibintu byinshi bashaka byo mu muryango wiwe cyane yari gukora no kwinjira entertainment avuga ati reka ngarura intama bafise gahunda y'umuriro n'abantu nanjye ndashobora kuba ndi mu bantu bamaze gukora amaposti menshi biri kino gikorwa mugabo jewe ahanini sindaba iby'agashimwe ndaba gahunda yo kuzaza umuriro n'abantu kuri nimwibaze turi ngaha kuri aferi y'umuriro w'abantu nibaza yuko aferi y'ako kaduka ari motivation kuko urabona yuko kundabije no mu maposti nakoze mu bantu bifuza yuko botegwa intege na Prophet of Jesus niko nabita harimo Yannick Yuta akabamo Vera Victorious MTC Province King Prince Mshindi Pastor Lopez hari n'uwanditse Kiribu turandika Kiribu jara mwanditse inshuro nyinshi barashaka kuko arukunigeze kubacokoza bafata Kiribu barafise indirimbo ivuga ati mwana bi Jésus moi papa et maman moi hariho n'iyindi iyo ngene ahaniye rero twese ko rigana na Prophet of Jesus yavuze ati none nawe nyine yoboze rero ngize ndayipostire ko yavuze ati nako Imana itakoze umunangiza y'Imana because achahagaze gospel ngabumva abanyinga peut-être bazomera ingene bavyakira ndote kiri kubara ngandisi wanje na Pixel je nibaza yuko amazina bampaye kumva nayo ama no bandanye dushigikira umugambi w'umukozi w'Imana. urakoze cyane simbizi uranakoze nce mvuga ko kinuvuze uko bimeze kose ariko nitworongera abashasha kudashigikira abo dusanganye cyo gutuma abo dusanganye bakora participa gomeza nabo bantu Imana igumugisha cyane thank you kandi kuri les 7 kuri terrain tuba tubafise abantu benshi cyane baje kwakira Kristo merci bive mutima kuko kino gikorwa makigizi cyane yari kuba competition twebwe twiyumvira twoyiha turi no kumurondera tukayimuhera mu cyumba nibana bimenya ariko kuba twarabajije abantu twagomba ko bituruka mu bantu abasanzwe baririmba bashira inkomezi indirimbo zibandanye zishikira abantu nabo nyene baheze gihe ndabiswa ari amazina twaba tuza akomeye ejo bari kuvuga ko bari kutashize kanaka muri kino gihugu abariyimvi bafise nabo batanguriye n'uwo kwikawusharazi kwa Apollinaire n'ijuri rikomeye cyane muri gospel n'uwo kwikawusharazi ko Dudu n'ijuri rikomeye cyane muri gospel n'uwo kwikawushaya ko Fortra ari ijuri rikomeye cyane muri gospel Fabrice na Maya na majwi akomeye cyane muri gospel David n'ijuri rikomeye cyane muri gospel murazi n'ayandi naho tutoyavuga ariko mwumve ko bose twubaha icyo bakora kuko indirimbo zishikirishika ubutumwa kure cyane ariko igituma twazanye iyi aba social media nuko twagomba ko biherino murabona ko bamwe batavuze umwanya tuza kwandika ino list atleta uyu ni murongozi mu zakoza bw'umwanya gira icyo avuga ni murongozi ubumwe bw'abaririmbyi abashimye ko bibamwe abone aho vyaturutse kuko yari kuba imodoka je niyumviriye guwo ushaka nari guwo nkunda kuko barahari cange ndakunda bose ariko ari umuntu anyubaka kuruta abandi ariko kuba ikibazo kirinda gahende twagomba ko abantu batubwira tugaha abantu rero bashobora guha amahirwe bashaka liste rero bahaye amahirwe ni twabonyemo amazina sinzi ko ari umuntu yanditse mu rutonde je nanditse kenshi atubwire amazina y'abahari aza ko mwabavu ari umuntu twamenye acha tumenya liste y'abantu abo bahisemo ariko muri aba baraza kwemeza kubana ncanye babandanye ariko bemeje ikiba liste tuzotorerako
Yesu ashimwe. Amen. Amazina ni Nikodemu César, abasanzwe n'ubwo abaririmbyi nawe Burundi bacu abaririmbyi bari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu. Rero uyu munsi twaje icyo gikorwa nk'uko mwabyumvise ibyuzuye awa akaba je mfise gakomeye cyane rwose isa kandi kugira ngo ntereko abaririmbyi bose ariko aratwumviriza burya mu gikorwa kibaye icya mbere turabizi tubirimo mugabo n'umuntu wa mbere aje kugira ngo ashobore gufasha abaririmbyi tuzi gufasha abaririmbyi mu byombe mu gisanzwe ariko kugira ngo umuririmbyi wakozwe ubashe gutera imbere kuko abenshi barababonye baraje baravuganye ariko hari n'abandi bakoze n'ibindi ku buryo umuririmbyi wakozwe n'ahandi hose yicuza ariko bivanye n'ibiganiro twagiranye kujyanye n'abaririmbyi bakozwe mu Burundi nagomba rero nterakamo abaririmbyi bakozwe mu Burundi na cyane cyane abo batowe ndabumvise amazina y'abaririmbyi batandukanye harimo Pastor Lopez, harimo Yannick Yuta, Vera Muhimbare, navutsemo Provis King n'abandi bose abo ndibaza neza ko baraza gusohoka list nabo bose numva batera akamo yuko nabo nyine boba mu bantu bahitanirwa umuduga cyane cyane bise mu gahembe bibaza ko ni muri abo nyine bibazo tubabwira amashuri turonka n'umuduga rero numva batera akamo kugira ngo umuntu wese yabona muri liste yabona inzira yiwe arimo hama kandi abandi aho byose bigende neza ariko rero muhamagara kandi abaririmbyi bose bari mu gospel burya arabwira ngo gospel ishobora gutera imbere kuko twese tubyumva ni byiza cyane rwose ko umuntu wese ariko indirimbo n'imbaza abana ari bose kugira ngo babifata nk'ikintu bagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo tugipose kugira ngo dushyigikire aba batowe kugira ngo ndetse bigire ibisoro byiza kuko nk'uko abana babivuze umuduga dushobora gukora ibindi bintu ariko bashimiye ko umuduga gospel atanga umuduga mu Rwanda rero mu gihugu cyacu cy'u Burundi turageze duhaguruke ushyigikire n'erekwa ushyigikire Prophet Joshua kugira ngo uzotora umuduga twese duhari tubibona neza kandi abaganze neza ko umuntu ajya cyangwa n'inzira y'umuco uko arizamagara umuntu baririmbyi seke yabonye ko ibi bintu agomba kubica mu muco umeze neza rero twabashimiye ari turamaka turangiza tuvuga tuti umuririmbyi wese gospel aza kwibona kuri iyi rutonde gerageza birimo nawe kugira ngo ejo uramutera umugore wa kane itariki 12 kuri uwo parasi ndasibo kuma ikintu rwose naraheza kuko ari ikintu twebwe turarondera muri gospel tutorinda kubesha ngaho naco gituma tubibasavye mwebwe mukora mutuma nako mu bijanye no kumenyesha makuru mu dufasha indirimbo za gospel muziki banza kinini navuze ko nzokora aga surprise umu influencer azovuga amazina menshi y'abarinzi ba gospel ujya munsi kuruta abandi azotana envelope muri yo ndiko ndayibona so now you have to work niyo surprise izoba kwa influencer donc jewe abirebi umani material azomagara influencer azovuga amazina menshi y'abarinzi ba gospel nimwasaga mavuze mwese amazina ngana tugenda uririmba indirimbo nyinshi za gospel. Okay, murumva rero ko icyo tubasavye mbere ko tunavuga list tugomba yuko mushigikira gospel. Turabibasavye nk'abaririmba gospel n'ukuri gospel n'ubumote bw'Imana. Turabizi ko abandi baririmba mu kwe kwashigikira kuko bari ku kazi, ariko twebwe tuzana ubumote bw'Imana mu bantu mushigikire gospel. Izi ngomezi muziherekeze abo bantu n'umugisha mu kuririmba kwabo turafashwa twese, sivyo gahembe. Rero ko ikindi cya kabiri kigaruka ku barinzi ba gospel baze kuri social media, ndabatumiye kuri social media kuko izi liste zatanzwe nabo nyene bari gushira muri ngomezi amazina yari kuba ngaha. Nabonye kumengo baretse abantu batora bashaka ni vyiza, ariko welcome on social media. Isi tugezemwo ndabisubiremo inyuma ya corona virus, isi ni kiriya yindi, isi turimo inyuma ya corona ni indi si itwarirwa handi iri kuri internet. Ushaka tunashaka tunabivugisha kuri n'aba businessers bari mukiye kuri internet today. So gospel musician, where are you? Kuko nimba Imana yabarungitse ngo muyihimbaze, kugira ngo muyihimbazanye n'abantu, fata social media, make it yours. Mumbabare abo muri social media mvuge terme peut-être tojora no kwivuga mu ishengero, mugashize indirimbo za gospel abandi bazoshiraho prono.
so bring the songs, zana izo ndirimbo dusuka ubumote bw'Imana mu mazu y'abantu hano ku ma social media, YouTube, Facebook, ni ibintu bizobaho imyaka n'imyaka, n'igihe utazoburiho so two turahezagirwa n'indirimbo ya please abaririmbyi welcome on social media. Rero abo twebwe twakiriye nk'amazina nkuko twasavye aba influencer, aba journalist batuzaniye Clovis King, twabonye ko yatwe n'abantu benshi, Yannick Ulta, Big Zoe, Alvera, Victoria's team, CG, Souls, Mil Souls, Pastor Lopez, Gladys, Divine Light, Leonidas, Dieudonné Nitanga, MTC, Kirikou, na Basley Roy. Aba nibo abantu batoye. Bisikuwa ngo ejo dushizeho list yavuga ngo baripendelea oya abantu njo walichagua kuri twebwe. Iyi list yitwemeza yuko yari kuba umuntu umwe twacha tukamuha ubunyene ariko babaye 15 kugira ngo turonke umwe rero muri 15 twinjire muri procedure ya jury tuzoronge umwe. 25% irasubira kandi kuri social media, umuntu yi marketing kuri page yiyo no kumenyesha arondere aba social media bavuge kugira ngo 25% ibi yiyo, 25% izova ku ba pastor, 25% izova ku baririmbyi ba gospel, 25% izova muri jury. Imana bahezagire nimba ari bibazo kuri twebwe cyangwa ku bandi turayekaze social media. Imana bamugisha Bruno kuri yaga nawe ubwambere tugitangura kuri biganiro mwabwira yuko abantu ari bazokwitorera kandi nibyo baratoye nkuko twageze bazumva nkakoroko Clovis King yagarutse kenshi nuko twebwe twanditse abo batuzaniye bose nimba bamukurikira bamufata nk'umurinzi wa gospel twebwe bamutwandikiye kuri kugeza uyu mwanya twebwe twokurayo guto umuntu baduhaye ariko ibikurikira rero nivyo bifise critère. Aba pastori bazotora yumva yo bandanye bamutore, abarije wa gospel bazotora. Sisiko muvyumva nubuke ko ino liste ni liste yejeje kuba nimba agomba kubibamo ni wazoca yandika akavuga nanje ndimo peut-être acasohora indirimbo aca presenta n'indirimbo ariko kugeza uyu munota tugiye mu critères za jury ifise ivyiraba gospel si Jésus je t'aime, gospel n'umutima waririmbye Jésus je t'aime, it's many things in behind. Je rero ni ibintu biharugwa hiyo ariko jewe no mukuramo gute igiye abantu bamutoye maringa mwamuvuze nina mukura koza bandenganije ariko nimba ataza kuzuza formulaire bisubiye ngo azobashimye kutabamo ariko ikurikira Jesse ndi muje mwankore ico nabasavye Imana bawo mugisha banya Iman bice kuri Prophet of Jesus Joshua ama Yesu nafise page ya Facebook acakoresha yanje ibikorwa bizoca kuri page murizoca yo gute umuririnzi wese aza kubandanya ariho video azofata atumira abantu kumutora aca presenta n'indirimbo yumva ko abantu bamutorerako hama iyo ndirimbo n'uwo muririnzi iyo video ayishira iwe niyo tuzoraba cyane arungika abantu bamutore kuko turakeneye ko inyuma y'ino competition page yiwe icika page izohezagira abantu tuko dufasha abo bantu twebwe kuruta kuri twebwe tukeneye ko watera imbere abantu bazofashwe niyo ngabire. Icya kabiri ni kuri page yacu kugira ngo tuve dusanzaze Gomez hama azopartage ama link tuzorura biboneka abantu bamutoye aho rero aya mazina uyu munsi mwabonye ko tutahuriye amanota tuzorura inota kuri yindi turondera yo 25% ariko mwibuke 25% ni un quart, hari indi un quart y'aba pastor, hari indi un quart y'abaririmbyi, hari indi un quart ya jury yo yicari karaba technique n'ibindi bitandukanye kuri social media bashobora kugutora batarize no kumviza amajambo kubera ko bakunezerererwa ariko tugeze muri jury de technique serala. Imana bamugisha akabazo kamwe ni ku ndirimbo zasohoje ngiye gusoma indirimbo y'ukuntu abandikira muri competition canke indirimbo zasohotse jewe no muhanura apresente indirimbo yemera kuko mu gihe ishize kuri social media agashira indirimbo atanumwazi azosanga yitoye ahubwo nakajyo ko kuvuga je numva ko kuko icambere twarondeye n'izina abonye ko bazanya amazina nitwaraje mu ndirimbo uyu rero afise izina giwe acafata indirimbo yiwe akavuga je numva ko competition bobontora ku indirimbo ko batora umuntu indirimbo rero ni vyiza ko yozana iyo abantu baza kumva bakunde canke banezerere aho bisohora mugabo ari sire yuko ari dabona iyo yiwe azopresenta niyo tuzashira ngaho. Yesu nashimwe. Amen. Merci beaucoup Imael Trump kuva kuri Hacho TV. Vamos ver,
Entreta abo batoye iwawe bose barimo nabandi tutashisemo bari iwawe. Okay. Ikigaragara ni uko sinzi ko rimwe yanashaka kubaza uko abayisilamu bashyira indirimbo zabo bavuga ko indirimbo ari muri mwe cyane ariko bavuga atari ibyo kugurisha bashyira kuri YouTube birazibisha abantu badashyira umutima cyane ku bijyanye n'urugamba rw'umuziki wabo aho bibaza ko umuco washyira umuco cyane cyangwa umubigisha cyane ku bijyanye no gutangaza imiti hamwe no gusoma indirimbo zigishwa n'abantu donc ntibashyira umutima cyane ku ndirimbo zicuruzwa cyane zuje mu makompetisi naho tuzoje ntabyo bakurikirana bavuga abantu imitima yarafashije bibaza ko abantu ibyo bashyira ku muco cyane cyane gukoresha social media no kugura imishinga yabo icyo gihe naho batokenera amafaranga naho batogurisha na mahoro kuko umuntu yafise si ngombwa ko agurisha kuko abayungutse ariko bifise cadre ya kabiri bifise cadre nimba nasohoye indirimbo nari nkeneye ko abandi bahimbaza uyu munsi atari social media ni hehe abandi bomenyera izo ndirimbo zawe bibaza ko bitahuritse ndabisiko rero ko barashira ingomezi ariko baduze ingomezi kuko bino bintu si ibintu passive ni ibintu active ni ibintu ushiramo ingomezi complètement cyane cyane ufise ingabire. Even Jesus murabona Yesu Kristo yaje ku isi iyo ari kuba ariyo Facebook na YouTube Yesu ari kuba yaragize channel nyinshi. Yesu yarakoresheje icyo bita influence na technique ya influence. Ugiye kwigira kuri Yesu uratangara bivuga ngo agomba kuja mu gisagara arunga ikintu umwe zimenyeshe ko aza kujayo. Yari kuba afise Facebook ariko kurinda kujayo. Jesus yari kuba abantu benshi bako barigira kuri Jesus kuko nimba ngomba ko abantu bamenye ivyo nkora. I have to market what I'm doing. To market rero kugira ngo kuko jewe sinunguka amafaranga gusa. Je nunguka imitima yafashijwe. Nibimagaze rero ku mafaranga bagomba binjiza. Inimba bagomba gushikira imitima myinshi. They have to come. Barekane n'amafaranga bien sûr kuko singonga ko bose bayakenera. Ariko nimba dukeneye imitima we have to work here. Raba Yesu Kristo kugira ngo ndakwemeze ko Yesu yarazi gukoresha influence. Yesu nigeze agenda Jerusalem ku ndogoba. Umunsi wari wose yarahejeje kuzura Lazaro acamuzurira hafi y'umupaka w'igisagara acagenda kwa Lazaro imbere ko yinjira kuko yarasiko abantu bose bazakura Lazaro yazutse kijye kintu cyari bien strictire Jésus Yesu kintu cyose strictire iklia reka ndakwereka icya kabiri kuri Yesu mutazi. Yesu ahamagaye Petero Matayo abona batangiye kunyurwa n'ibikira 10 n'utagitanga bakamwica. Yesu acarondera Paulo umuntu afite ingomezi zo kuzunguruka. So nimba arondera Paulo afite ingomezi zo kuzunguruka social media no gufasha kuzunguruka utoshika. So abantu batahure yuko social media si question yo kuronka amafaranga gusa usohoye indirimbo urakene kuyezagira abantu bariye none isi yimukiye kuri social media. Uyu munsi na wewe na minota irengana utagize amaso kuri telefone utamuha icaraba arabico bamuhaye nabwiye ko ashobora kucara ba pornography. Yes, nuko nazo cyambere cyane social media 25% n'aba pastor 25% n'abaririmbyi 25% ni jiri. Birumvikana yuko iyo equilibre izozana equilibre yuzuye. Icyo nico cyambere cya kabiri nibaza ko abajije kandi abaririmbyi tuza gukora liste tuzoyivuga ariko dukeneye gushira abarimo n'abatarimo ariko cyane cyane aba barimo bazotora batemerewe kwitora ko tugomba tugisha urukundo urimo ni yatora nazo kwitora hama ari abaririmbyi mutavuze nga kandi ari abaririmbyi bakomeye bose bazokwakira izo liste bazobwa iyi liste bacavuga umwe batoyemo uzobatumira abashobora kugutora. Of course turabarondera tubaye yego abazokwemera. Ikindi icyo tumara umukuru abaririmbyi nga twebwe dusavye abaririmbyi naho atari muri competition kubera ko yasamaye mu kutayibamo agira umutima wo kubipibliya kuko bino bintu ni ibintu ngaruka mwaka bibaye vyiza bizonanyura vyiza ku bwabo. Nibuke ko ari indi competition yabo twita ko bataramenyekana ikomeye iteye ubwoba ko barakora ama video indirimbo zikomeye ziteye ubwoba. Ni vyiza ko kuko abo bashasha bako baraduga bo turiko turabigisha social media bazoza bazi social media kuruta ukuntu bazi Matayo kuko uzi Matayo atari ko arayikoresha mfuma nigisha murongo mu Matayo kumunaza kuvuga kuri social media kuruta gwa Matayo umuntu atazokwigira ishikino umuntu numwe. Ukete yabivuze bisanzwe abo baririmbyi n'abaririmbyi bafoto ati bafoto ati akarugo bakumuro kwisi ngiye kandi kisi yo kabutora nabo bazaba bagiye kisi yemo banduye ezo turamwandi badotora baba musozora ba ariko rero nagena nandi bazi kibazo mu byose kuko ego nibyo nakunze kuvuga nandi bakwenda ibibazo bavuga byinshi cyane turabona ko wavuze Kiriku
ibibazo by'abaririmba gospel ariko mumushyiramo jewe sindi n'intora no munsi ndibaza neza ko nk'uko mwabivuze ijiri irahari n'abandi barahari murasigaza neza ku bwanje munsi bikaba ari ibintu ko kintu kuba muri competition kuko abayemo cyoba ikindi kintu ariko turavanga ibintu kuko abantu benshi bavuze muri sekira rero abantu tubivuge bakiri ngaha barazi ko bashikana amakuru kure natwe tujye tutabivuze baba bati none ko yari batabivuze rero naturi bari basekira no kuri mwatubabarira ibyo tumuzi muri basekira tumuzi muri gospel rero cyo tuvanga ibintu tusabye bibaye nabi naje ngira basobyumva cyangwa ko abyumva kugerageza gushibira ku murongo kugira ngo yari n'ibyo abajya sekira turoja twese isi kompetence magazi zose ni gospel gusa yageze kubasha kuba gospel nakoze ndashima Imana kuvuze kuko itari kuvuga bari kuvuga ko namukuyemo ariko kuba uri ngaha nk'umuntu aserukira indirimbo za gospel igihe tumukura ko turavuga ngo umukuru w'abarinzi ba gospel yego nuko bidakwiye ko uko je narungisanga ko batoza abarinzi ba gospel babisavye barabyemere. That's good. Aririmba sekira rero tumushize bashobora bakoze deja no tubavanga rero umuntu serukira gospel mu Burundi turasabye yukurikira ku avemo akomari naze rero yakirwa Yesu umwana n'umukiza ahora mishengero abidira asondiri mu tumenye ko ari bakuri gospel ariko abantu benshi babigerageje bari mu ndirimbo za gospel aba kidumura abandi mugabo muri competition gospel ashobora kuzamo rero monse abariri no bitu basabye competition kugira ngo yikende neza ikindi kuvamo makuru ya kwa bereza nuko mbisi yakwageza mu yaje kubatezwa mu mazi menshi yamaze kwakira umwami Yesu mukiza mu babiri bona vile ndi ya gospel amabira nyine mugabo ntabwo hanihe n'izindi izo nyine zojamo izo zino babivuze abivuze prophet yabivuze bisanzwe kuvuze ngo Jesus hotel sikuba kwindirimba ya gospel rero tugerageze rero kugira ngo ibintu byose biri umuntu kuko ndazi neza ko abantu basaba gukurikirana kandi abantu basaba kubiposta hari amajambo ubure tutaravuze bamuza kuvuga no kuri tubasabye bashimitse jiri ikintu kuravemwo abari bakoze abo tuzi bayanike baropeze bagukorera amasharo vamo duseriste bamushoro bataka nimumva ko kiri parivu deja aro bapasser bashaka kuvyumva yego aro bashaka kumva none mwebwe kuba yaruze mu cyane muvanga ibintu rero basanga abantu 13 dufise babona ko 10 n'abandi 16 bose bigose mugabaje mundi naho ari basekira deje urumva iyo tagaye ikibera kiri wowe nzi bose bashobora kwamba ko bapase mu mashaka kumenya ko hari competition kwa gospel akaba basekira mafuta kiri gaturuka mu duka mera ukwa amavuta ari menshi bivana naho yavuye amavuta ni kindi kintu uvuza amavuta bisaba ko segura amavuta ni mpemu yera nibaza ko uvuza amavuta nibaza ko ivyo navyo ari ubuntu usa amavuta ni terme gusa zidasa nagomba mvuge mukiri ngaha uyu n'umukuru w'abaririmbyi ba gospel wibuke ko jewe sinanditsemo abaririmbyi ba sekira sinabanditsemo je nasavye abantu ko bampa liste y'abantu bo compete usiga ngo jewe na Joshua sinomushiramo kuko je narindiriye gospel ariko mwebwe ko mwamuru abantu ko mwabazanye mukaba propose je nategerezwa kwandika ariko uyu muntu ko aserukira abaririmbyi akabivuga gutyo automatiquement tuza kumva ijwi y'abahimbaza Imana cyane cyane iyo itahuritse ko competition ya gospel aba gospel akavuga uyu ntari muri gospel bana ko jewe ndavuga ndavugishwa ariko sindirimba muri kwaya ariko abaririmbyi bavuze ngo uyu ntari mu baririmbyi ba gospel mu ncamake tuca twumvira ivy'abarinzi kugira ngo tuko twaje gushigikira indirimbo za gospel tanke baza ko bitahuritse kugira ngo tubone ko botahura social media RFI ivuga intambara yo muri Iran ikavuga n'ibindi nibisigura ko itovuga n'ubutumwa byiza nuko gusaba abantu botahura ico mubako boshika ko mu journaliste mu facilitator atanga ivyo ahawe gutanga Imana bamugisha naza ko bavyumvise. Thank you, turabashimiye cyane kandi turabakengurukiye murakoze ukwerekanisha urukundo ko bino bintu mabishize ku mutima. Turabahariye nk'abapartenaire muri twebwe kuko nimba muri entertainment namwe muri bantu mukeneye ko indirimbo zitera imbere mubana yibukirana umutima dusabiye abantu ba gospel
kuko dusa n'abaserukiye kuri uyu mwanya mugwize indirimbo zawo kugira ngo ejo umubwire ngo urabona ya ndirimbo yawe nijana ariko ndayivuga tukora ikiganiro kame muco muvumbura ibereye mu cyumba ataranamya na social media ngo gwe dutangiye ikiganiro atazi kugomba umukeje atazi kugomba urondere content kuko bone bakunda kurondera content bakunda kurondera ubutumwa nibaza ko nanje no hanura genda ufata indirimbo yiwe umari imisi uvuga indirimbo zaduhezagira abonye ico kiganiro aza gushigikira ico wavuze natwe tubashigikire kugira ngo tushobore gushika twese Imana ibamugisha.